bakunzi ba Magic TV mumeze gute mumeze neza murakomeye ko bibona kuri micro ni Rukundo Ange Minusha ikiganiro sikindi ni street quiz ama mwihangane ko natwa twacishijemo umwanya muto atakwiz mwihangane cyane byaratugoye amno muzi tukaba twagendeye kaminuza imwe iri ku Mutanga abayizi muca muyimenya turinze tuyivuga ku izina tukagira tuyage n'abanyeshuri ba dufite bategura ibibazo ni bitatu murabizi nko byama hama enjoying Arsene, irigi riri mu mugwi w'amavegeto cyangwa w'amafru? Irigi nyene amagi. Iri mu mugwi vegeto cyangwa amafru? Baje nibaza yuko ngira ari mu mafru. Hagati iwawe ku bwawe irigi riri mu mugwi w'amavegeto cyangwa mu mugwi w'amafru? Riri mu mugwi w'amavegeto. Irigi ku bwawe riri mu mugwi w'amavegeto cyangwa mu mugwi w'amafru? Amavegeto. Irigi kuri wewe ni riri mu mugwi w'amafru cyangwa w'amavegeto? Irigi. Yeah. Irigi je no vuga yuko riri muri ndema mubiri ntiriri muri vegeto canke mu mafru. Ku bwawe irigi riri mu mugwi w'amafru cyangwa w'amavegeto? Ano. Sen uri muri course y'abantu batanu urirutse uciuca ko wa kabiri wowe uciye ubu wakangaye? Ndi muri course y'abantu batanu. Yego urirutse uciuca ko wa kabiri wowe uciye ubu wakangaye? Ncinca ko wa kabiri. Yego ncinca mbu wa mbere. Epi uri muri course y'abantu batanu urirutse uciuca ko wa kabiri uciye ubu wakangaye? Wa gatatu. Uri muri course y'abantu 10 wari w'umunani urirutse uciuca ko wa kabiri wowe uciye ubu wakangaye? Ncambo wa mbere. Ni gute? Sawa. Witwa gute? Banyita Minusha. Je nitwa Edgar. Edgar. Uri muri course y'abantu batanu urirutse uciuca ko wa kabiri wowe uciye ubu wakangaye? Shimba wa kabiri. Okay. Uri muri course y'abantu 10 urirutse wari nk'umunani urirutse uciuca ko wa kabiri uciye ubu wakangaye wewe? Uciuca ko wa kabiri ubaye wa mbere. Edgar, hagati ya 0 na -10 ni kihe kinini? 0. Ubusa na -10 ni kihe kinini? 0 na -10. 0 na -10, 0 niyo nini? Ahmed, ubusa na -10, 0 na -10 ni kihe kinini? Ubusa na -10, 0 na -10 ni kihe kinini? Kinini ni 0. Happy. Ubusa na -10, 0 na -10 ni kihe kinini? 0. Gimme, shakuru kundoruri otop. Do me, ibyanje nawe biri nostu. Yo wala maniga, nitwa Loicon aka Igwe Boy aka Mea Boy from Sounds Team. Genda kuri YouTube ku channel ya Sounds Team Burundi ugire subscribe, like n'ama partage n'ama comment. Tugenda kuri Magic TV tugire subscribe, tutumire abagenzi n'inshuti bagire subscribe. Okay, safi. Icyambere kandi abashimire ko namwadaye umwanya wanyu mukaraba icyo twabateguriye. Merci beaucoup. Hama ibibazo inyishu nizi. Donc uri muri course. Uri kuriruka n'abantu muko murasiganwa kwa. So igihe usize uwa kabiri nukuvuga ucuja muri place yiwe uciba uwa kabiri nuravyumva ntubu wa mbere cyangwa wa gatatu uba uwa kabiri. Hama ikindi kibazo cyari 0 na -10 na muravyumva ko ari 0. Hama ikindi naco cha cirigi. Irigi nta na kimwe muri bijya ririmo. Irigi ntirishobora kuja mu mafru kuko irigi namwe murabizi rimaze kuba irigi ni ukuvuga irigi ni nkoko.
muravyumva nawe kandi inkoko ni inyama so ico kibazo cyo rero kuntu cyakimera nuko ntikiri mu mavegeto kandi ntikiri mu mafruit imaze kuba inyama namwe muravyumva so merci beaucoup mwakoze kubana natwe hama ntimwibagire please ariko ntwama tubasaba nimuje kuri YouTube kuri YouTube muri mwandike Magic Channel TV please mukore subscribe nimba urabiye iki kiganiro kuri Facebook bien sûr cyangwa ahandi ari Instagram cyangwa turabibasavye muje ko no kuri YouTube tutaza turababura hamwe handi twabaronse merci beaucoup turabakunda cyane murabizi turakubwanyu mutarakora subscribe hariho hose muyikore murazi ko tubakunda ciao ciao ciao